hari guba wumva wo postinga stati kuri WhatsApp yawe ariko nanone ukaba wumva iyo stati yawe hari umuntu udakwiriye kuyireba. Hari n'ikindi gihe wumva wo postinga stati kuri WhatsApp yawe ukaba wumva nanone iyo stati kwiriye kuraba uwo muntu wenyene abandi ntibayibone. Nico cigwa cyo bwengo no munsi ndakuzaniye ingene ushobora guhitamo ni bande bemerewe kuraba stati yanje y'uno munsi, ni bande batemerewe kuyiraba stati y'uno munsi. Okay, ivyo rero kugira ngo ubikurikirane neza biragusaba gutahura gushika impera video. Ndabibutsa yuko dufise channel ya WhatsApp. Channel ya WhatsApp uraza kuyiraba nyene muri description ino video. No wafyonda muri description ino video kuri YouTube ugacaje handitsemo uraza kwinjira uraza kubona akantu k'uburu ni channel ya WhatsApp. Bashaka gukora urana ifise aba followers 100 bashaka nawe gukanda follow. Iciza cha channel nama nabibabwiye ibintu byose mba nashizemo nubwo nabana bishizemo kuva mu mwaka heza nyimba ari application arungitsemo ugihe cyose winjiriye uyisangamo. Okay, reka twagiye n'iciko cyacu cuno munsi. Murabize nyene mu gupostinga kuri stati urashano handitse add status nyene nk'ibisanzwe. Hanyuma reka turondere nk'akantu tuba tugomba gupostinga. Dufate ko tugomba gupostinga aka kantu akankuko. Yes, uraza ahanina karungi ka direct kaza kubona abagenzi banje bose tuganira. Okay, ariko ndashaka ngo tubanze tubone bino bintu imbere yuko tubikora. So baza kuza hano nyene muri settings uri muri no ibale ya update baza kuja hano handitse settings. Hanyuma ushonde ino ruguru kutuburongo dutatu kugira uhitemo ibingiye kukwereka. Baza kuja hano handitse status privacy hanyuma uhitemo ibi bikurikira. Wewe nimba wifuza ko stati yawe iraba abantu kanaka. Yes, iraba abantu donc abo ugomba gukuramo. Urabona hano handitse my contact ex ubundi status kwirabwa n'abantu wanyu bawe. Baza gufyonda ngaha my status except ucufyonda ngaha ucuvuga ati uyu sinshaka ko iraba n'uyu sinshaka ko iraba nakarorero ucufyonda v. Aho uvuze uti stati yawe ubushatse yuko iza kuraba abanywanyi bawe bose havuyemo baje babiri wahisemo. Okay, nico iki gisigura. Muravyumva guys. Ica kabiri ushaka yuko iya iza kuraba nk'umuntu umwe hari nk'umuntu abashaka ngo umupostinge. Okay, ushaka batekanda gupostinge akaba ari wowe wenyine aza kubibona. Ucufyonda kuri kano ka kabiri only share with. Ucuza ugashonda ngaha ucuhita mu muntu ushaka ko ayibona. Dufate ko ushaka ko ayibona ari uyu ucugira uko. So muri iki gihe rero uhejeje ibi ucukora retour ugenda gashaka ko stati yawe nyene nk'ibisanzwe. Gashaka ko stati yawe nk'ibisanzwe nk'irungika. Dufate kwirinda irungitse stati iza kubona ujya wenyene na selectinze ko ari waza kuyibona. Uyu ujya nahisemo ko aza kuyibona niwe wenyene aza kubona iyi stati yanje postinze. Aha iza kubona umuntu umwe wenyene atarenga. Hanyuma nanone wifuza yuko stati yawe. Okay, reka tugeze ngaho ikigo cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma mushishikare gukora subscribe. Ari ciko wifuza ko ndagukorera wandike muri commentaire ati ndashaka ko nkorera ciko kijanye nibi. Jewe ncanza nkasoma commentaire hanyuma nkaca ndakora ico cigwa. Ariko ndabasaba gukora ukuza kuraba ino link y'ino chaîne yacu muri description y'ino video. Hanyuma ukore follow. Urabona abantu 109 bamaze gukora follow. Hanyuma tubandanye twimererwa neza. Amagroupe ya WhatsApp arahari, groupe za WhatsApp zirahari. Nashaka dufise groupe nyinshi zirimo abantu ziruzuye. Urabona ko ari abantu igihumbi. Iyi ni groupe ya mbere, iyi ni groupe ya kabiri. Ariko ibinyene ntibihagije kuko ntibihagije ku mpamvu z'uko groupe umva umuntu yinjiyemo abona bishasha byonyine umuntu ashizemo. Ariko muri chaîne usanga ari sawa umubona bikurikira. Thank you for watching this interesting video. Mukomeza gukora subscribe no gupartage abandi zino video. Ciao ciao.